uko kutumvikana bama bavuga buri munsi ntikwari gukenewe mu kazi kabo ahubwo hategezwa kwama impande ntibumvikane cyane kirazira kikaziririzwa kuburi kurambuka ikiraro umuntu yagufashije gushiraka imigogo n'ibijya biti usanga biri ku kiraro uhejeje kuja bukacikurako ntaronka haca niyo mpamvu uzamva muririmbye amaze imyaka 5 muri music ukumva ngo yarabitagiye kudandaza none umuziki ntuhemba ntihaba afise amazu ntihaba afise imiduga. Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, reka tubaramutse mwese aho muherereye. Hari abantu benshi badukurikirana bari mu gihugu hagati, hari n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu. Mwese mu cyubahiro cyanyu turabaramukije, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Kandi turanabashimira ukuntu mudushigikira. Hari abagira sabone, hari abagira like, hari abagira share, hari abagira comment. Izo ni imfashanyo zikomeye zidufasha kandi tukazekwa konesa. Imana reka ibahezagire. Hanyuma kuri mikrofone muri kumwe na Pacifique Nduwimana. Murabona ko dufise abantu batugendeye babiri bumutse, abasore beza cyane bumutse. Hariho uri iburyo bwanje, hariho uri bubamfu bwanje. Niza yuko muza kubumva niho tugiye kugirana kino kiganiro, kandi ikiganiro ciza. Reka tubemvite, reka tubabwire yuko mwogikurikirana muri benshi. Reka ntangurire hano kuri uyu musore menga no musara, menga no murasta. Ni sawa? Ni sawa, meze neza. Hama nta bustar, sindi umustar gusa nyene. Nirake nawe cubibona nuko nyene. Bamwita Melody. Nitwa Melody. Atari Bruce Melody. Oya, ahubwo ni Meme Melody. Aha, ni Meme Melody. Hanyuma namwe babita inde? Ndabaramukije cyane. Ku mazina ni Lorifro. Nibaza yuko mvuze Lorifro abantu benshi baza kumenya. Na atari benshi cyane gusa ndazi bararenga umwe baza kumenya. Hama ngewe no kwa mu ikibanza nyene kandi nibaza ko ibintu biza kugenda neza. Uyu rero ni Lorifro, turi kumwe kandi na Melody, nibo batugendeye hano muri PITV kugira ngo tuganira. No musi tugiye kuganira kwiterambere ry'umuziki muri rusange, iterambere ry'umuziki muri kino gihugu cacu uko rimeze, aho rigeze n'ukuntu ryo komeza gutera imbere. Aba nabandi rero baravyibaza ko akavuga ati mbega parapuro y'ibindi bihugu iterambere ry'umuziki mu busanzwe mu Burundi rigeze hehe? Nibaza yuko rero Melody, nibaza yuko uyu turi kumwe bose barafise ico bavuga ko, na cyane cyane yuko bafise akazi bakora nubwo tutakavuze. Reka babanze bakavuge akazi mukora. Twebwe akazi dukora turi bajya ba bloggen arinye abo bandika inkuru kuri Facebook, Instagram, Twitter na ntuzeyenya imbuga nyinshi nka zose twe tuba tuzikoresha ba bloggen. Mu bisanzwe turabo bita ba promoteur, dufasha mu iterambere ry'ibintu bitandukanye, umuziki, inkino, tout simplement cyane ibintu by'imyidagaduro nivyo twibaza ko cyane. Twebwe turi babandi bandika twadukuru nkama mubona ugasanga uri kurabona ibiriko birasirikira mu gihugu, ubibonye mu mwanya muto ugahita umenya nk'ibiriko birabera Ingozi wibereye Bujumbura. Yego. Aba rero ngo naba promoter nibo bama promotinga ibintu. Birashoboka ko mwama mubona ibintu kuri Facebook mukibaza ati none abantu bavyandikana abahe, mbere mukipfuza no kubabona amaso ku yandi. Twabazanye bari nga kuri PITV. Muri aba blogger, muri aba promoter, iyo muri ko muraraba umuziki ndundi mubona woba ugeze he, na cyane ko muri bamwe ba promoting? Mu bisanzwe ndazi abantu bashobora gutangara babonye tugiye kwinjira mu bintu by'umuziki tutarabaririmbye, ariko navuga yuko umuziki tuwama hafi kuko nitwe dutuma abantu bamenya ati ibiriko biraba nibi. Wa muntu atarose umwanya wo kumviriza radio, wa muntu yigamiye akamenya ati umuririmbyi kanaka no munsi aza kuba ari ngaha, umuririmbyi kanaka no munsi yashikiwe nibi, umuririmbyi kanaka no munsi yagiye muri studio, hari umuririmbyi mushasha agiye kuza. Like niyo mpamvu rero twe turi ngaha anya, kandi baza yuko baraza gutahura byinshi, kandi nabone baza kudufasha kudutahuza kuko ndazi yuko ari abantu bazokomantinga kuri kiganiro
batubeshuze canke bavuga ati ivyo bintu bavuze nivyo. Mu bisanzwe rero aba promoter navuga yuko turi bamwe mu bantu twama hafi y'abaririmbyi benshi n'abagenzi bacu benshi imbere yuko indirimbo zisohoka abanza bakatubaza ati ibintu mubona vyobera igihe ki. En fait turanaliza tukaraba tudabora ikirere kimeze gute uko nkono munsi ahige usanga afite umugenzi w'umuririmbyi afite indirimbo agira sohore ukacu usanga umwanya agira isohoreremo ubwanje ambajije nkabona ko atari mwiza ati ureka kuba mwiza gute. Ahige usanga dufate abantu benshi mu misi y'akazi bafite ibintu byinshi byo gukora dore ndi jusqu'à vendredi. Rero mu bisanzwe kubera kwa kuntu usanga twenteshanje ivyumviro nkono munsi urashobora kumbaza ikintu ukora ahubwo ati ide nshobora kugutora ko nizi ndashobora kumubwira ati kwa mama indirimbo ntitwayisoha rendi abantu bari occupé rendi abantu bafite ibintu byinshi byo gukora barafatiriwe. Rero tukaje du prévoir nka weekend vendredi kwa kunda abantu bako bararelaxinga barakeneye kubona bishasha barakeneye kubona ibintu ukuntu biriko biragenda bimera. Rero novuga yuko impamvu turi ngaha ntituri ngaha kubwo buririmbyi ariko turi ngaha kugira dushobore gusigurira abantu ikintu gikenewe mu muziki ndundi kugira utere imbere. Yego cyane ko abaririmbyi turamana. Yego mugo kumbure ku kibazo naye nabajije mwebwe mura promotinga mu bahafi y'umuziki muramenya imiziki myinshi muramenya ati umuziki kame ugeze kuri iyi niveau nibyo nabajije melody mbega muri ko muraraba mwebwe nyene mu promoting umuziki w'u Burundi wabugeze ku rwego uruhi. Mwisanzwe umuziki w'u Burundi urakomeye cyane kuko ndazi neza nta muntu umwe atabizi yuko umuziki w'u Burundi ari wo muziki wa mbere wo baravyaye umuziki wose wo mu karere nko muri East Africa. Twe turabavyeyi babo mu bisanzwe baririmbye b'abarundi barakoze barakora cyane. Nyimba Tanzania ubikomeye mu muziki yabikuye ku Burundi bavyose mu Burundi kuko nta watanze chance wa misi kuririmba nta watanze abo Afrika no kuririmba bo baza kwa gusuma ubumenyi ngaha mu Burundi. Ugasanga ba Christophe Matata bagiye kubiba umuziki mu Rwanda ari naho havuye iryo terambere ry'uwo muziki w'u Rwanda kubera benshi usanga batembere kubera twe twabafasha akaboko. Rufete rero umuziki wo mu Burundi ni umuziki ukomeye cyane. Namwe bavuga nubwo nkeje muri hari umujournaliste nabonye mu Munyarwanda yari yaje ngaha avuga ngo twengu nta muziki dufise ngo umuziki wacu nukomeye. Umuziki wo mu Burundi urakomeye ukomeye cyane ahubwo twe gusa ikintu tubuze ni kumenya ingene tudandaza ku rwego go hejuru urwego international. Bajya mu ntu menga bariko baraduca ko baza kudukonkira baturushije isoko ryo kumenya kudandaza ku rwego international. Juko ndabona nuko umuziki wacu urakomeye cyane ariko ingaruka ni isoko ryawo. Kuko urasanga nk'umuririmbyi ugasanga araririmba indirimbo ziba zishaka kuri YouTube gusa ariko YouTube ugasanga ntinamuhemba ariko hari izindi mbuga mpuza makungu yari gushira kuri izo ndirimbo ziwe zikamwinjiriza agafaranga. Yego uti rero twebwe tuyobewe isoko n'ayandi ho indirimbo ni nyinshi cyane ahubwo rero kubera ko muri aba promoter nibaza yuko ibi bintu ari byo twoganira ko gose kugira ngo mwereke abarundi mwereke abaririmbyi ni gute boteza imbere umuziki ni gute bodandaza umuziki kugira ngo bigirire akamaro abaririmbyi n'igihugu muri rusange. Wewe uri kurabiraba ubona ari gute abarundi boshobora kudandaza indirimbo zabo? So ijambo novuga cyangwa icyumviro ndotaga kuri ivyo onya ikintu cambere coco imbere yuko umuntu akina football arabanza agakora sport agakomera. Rero no munsi umuririmbyi w'umurundi aragira impano yo kuririmba akashaje muri studio agakora indirimbo nziza iryoshe ariko iyo ndirimbo ikazovuzwa muri quartier gusa. Tout d'abord ici nous sommes dans le monde digital. Ici ya media mu bisanzwe ikintu nobwira abaririmbyi b'abarundi tout d'abord ni babanze bafata kanya bige sokese ama media carico. Bamenya ati Facebook maziki, YouTube maziki, imbuga zose ziba Twitter, TikTok, Instagram, nyene Spotify zose babanze bige bamenye icarico media. Uko no munsi ndashobora kuba nkeneye icuma ntagikura muri Amerika ntavuye mu Burundi. Ni nkuko rero umuziki wanje no gukorera mu Burundi ukavuzwa muri Amerika. Ariko ivyo bigenda gute? Ikintu nobwira abaririmbyi tudabone babanze bikomeze ku kintu ca media. Bakorane n'ibinyamakuru meme n'aba promoteur. Facebook no munsi n'urubuga rurabwa n'abantu benshi cyane. No munsi shobora kuvuga ati nshize ko link ya Spotify, nshize ko link ya YouTube kuri page yanje ya Facebook.
umuntu ko yanamubwiye akaba asanzwe akurikirana ikinyamakuru canje akoresha Facebook gusa araza kumviza indirimbo iri kuri Spotify. Ni kwa kundi nakubwira yuko umuntu ashobora gukomanda ikintu kuri muri Amerika yibereye mu Burundi. Ikintu cambere je no bwira abaririmbyi umuziki nakazi kuko nyamba umuziki uhemba bari abanyarwanda soko badusumbya kuririmba. Nyamba umuziki uhemba abanyamerika n'abantu nkatwe. Ivyo byose barabishitse ko kwera iki barabanje barica baraba eske twokora gute kugira ibintu dukora biduteza imbere. Bamaze kubona strategy murabona yuko uno munsi umuririmbyi w'umunyamerika ntabaharima abaharirimba gusa akazi kiwe akakaba ko kuririmba. Meme no mu Rwanda no munsi umuririmbyi usanga afise akazi kamwe ugasanga no umuririmbyi kandi biramutunze. Rero mu Rwanda nta muziki baturusha. U Rwanda vraiment ikintu badusumbije gusa badusumbije gukoresha ama media cyane. Barabyita barabihagurukiye kandi ikintu kimwe nagenda babwira abarundi turi gukoresha ama media gusumba n'abanyarwanda birashoboka. Kuko nyambo no munsi umuntu adakunda YouTube azoyikundishwa nawe. None yukunda gutata undi muntu abona ari karayikunda. Systema no kubitanguza bakabikunda bakumva yuko umurinzi imbere yuko aja kuvuga ati nje muri studio abanze tudabora prepare ikibuga agiye gukinira mu cyarico. Yego. Okay, aho ni mu ruhara rw'abaririmbyi kumbure bakwiriye gukorana n'amamedia kugira ngo umuziki utere imbere uhinduke akazi uzane n'amafaranga. Hanyuma rero mbega none izi za media abaririmbyi bategerezwa kugira gute bategerezwa kwifadikanya nazo kugira ngo batera imbere canke badandaza. Kumenga aha mu Burundi hariho kumbure kutumvikana ukunuku haba kuba media haba no kubaririmbyi. Media kidoga yuko itaronka amakuru avuye ku baririmbyi, abaririmbyi nabo bakidoga yuko media itabafasha. Ivyo bintu hari hano mu vyumva. Ivyo kuba biriho kandi no kugira biveho umuti uva kwa baririmbyi nyene no kwa media nyene. Wewe nk'ubunya nk'akarorero nk'iyi Peace Internationale ni televiziyo ariko gacu usanga ifise ibiganiro ariko abaririmbyi ntibayiflowinga. None umva bazohwanira he? Icambere haba connection. Abaririmbyi bakiconnecta kwa ma televiziyo hama ya mateleviziyo nayo akabaha ama invitation yo kuza bagakorana. Ni kwa kundi twari ko turavuga isoko abaririmbyi b'abarundi isoko nirike. Mu bisanzwe umuntu aciyumvira kuja gusohora iyo ndirimbo yego na impano barazifise kandi barimba neza cyane bakoresha n'uburyo kandi uburyo ndazi no vyemeza neza ijana kwijana yuko abaririmbyi bishika bakisubiza uburyo batanze mu muziki wo mu Burundi babaye beshi ntibabashika nka batanu kandi abaririmbyi bari ngaha ndazi ni beshi cyane ariko ntibabashika nka batanu kuko abandi ivyo barimwo usanga umenga nta maîtrise baba bayifisemwo arabura isoko ry'iyadandariza ibintu kubera iki yama media bamufashije gushikana bya bikorwa byiwe kure ntibaba bavugana. Nk'ubu mwebwe Peace Internationale TV abantu baraza bakayiflowinga hama aho baririmbyi baba barimo mwabo nyene namwe mumaze kumenya impano yiwe muramutumira akaza mugakorana ico kiganiro gikenewe cyane. Uko kutumvikana bama bavuga buri munsi nikwari gukenewe mu kazi kabo. Ego mu bisanzwe muga ahandi ubundi mwanya naho ni gukenewe ariko hari n'igihe gukenewe kuko nk'ubunya baririmbyi bose bahuje bagahuza hamwe atabavuga nabo wundi iterambere ry'umuziki naho ntaho ryogera ahubwo hategezwa kwama impande ntibumvikane cyane ariko on niveau y'akazi bakumvikana kuje bwo kumwe nimba ashitse kwigikorwa uwundi akaza akagisupportinga nubwo gisupportinga mwibanga ariko akamubwira ati igikorwa wakoze ni ciza ivyo bitera intege ariko habonetse kumvikana kwa cana baririmbyi bakumvikana gose navyo ni iterambere ntiri bagiza kuko nk'akarorero nk'uduce dufatira kuko Tanzania Diamond na Harmonize ntibahuza ariko urabona uko bibubatse hari Harmonize biramudugiriza na Diamond bikamudugiriza hama mu kakana ko gupinzanya ako nakabarundi ndazi ko bakazi cyane iyo ningeso twarazwe na basokuru nikazigera kavaho akantu ko gupinzanya kategezwa kwama gusa ntigasarishe ariko kagumeho. Turiko turashika ku musozo wa kino kiganiro kumbure nuruhe ruhara mwebwe aba promoter
umva ndahiriwe ko ndi kumwe na mwebwe abantu baba promoter mu promotinga ibintu by'abantu. None mwebwe mugiye gukora iki? Umuntu yobaronka abakuye hehe? Bisaba iki kugira ngo umuntu mu promoting bigenda gute? Ikintu kimwe navuga kuri ico cyambere cyo gusa hari akantu nagiye nongeze ko kintu melody yari karavuga. Tudaboro kugira umuziki w'Uburundi utera imbere harakenewe urukundo mu baririmbyi, harakenewe urukundo mu ba journaliste. No kuvuga no munsi umuririmbyi yakoze indirimbo ikaba hit imwe, ingorane agira sizindi arikanga ko yabaye hit, kacu usanga abantu bamufashije kuduga aciye abibagira kanka kubaha agaciro. Kwa kuntu usanga ndanditse post nda promotinze umuririmbyi kanaka ntazi no muri commentaire kugira abantu bamukurikirana ati umuririmbyi kanaka ya commence yateye comment kuri post yanaka, kuko ateye comment baba followers biwe baraza kubona ati umuririmbyi kanaka yashize ku commentaire kuri post ya Lolifo TV. Hama bakaza hama nanje bakankurikirana, bamaze kunkurikirana wa muririmbyi araduga nanje nkaduga. Rero ikintu naganda bahanure ni kimwe cyonyene, kirazira kikaziririzwa kuburi kurambuka ikiraro. Umuntu yagufashije gushiraka imigogo n'ibijya biti usanga biri ku kiraro, uhejeje kujabuka cikurako ntaronka haca, kuko imbere uzohasanga ikindi kiraro kinini nyagisumba ubunini bwa cakindi ntuzoharenga. Niyo mpamvu uzamva muririmbye amaze imyaka 5 muri music ukumva ngo yarabitagiye kudandaza na n'umuziki ntuhemba, ntihaba afise amazu, ntihaba afise imiduga. Rero ikintu kimwe ico nico nagiyanongezeko ati rero mwodukura hehe? Tudaboro turafise imbuga dukoresha, abantu benshi batuzi ntibari batuzi ku masura. Lolifo ni jewe, urashobora kugenda muri Facebook ukandika lo ukandika L ukandika O n'indi L directement bacha bakuzanira Lolifo TV. N'urubuga rukomeye rumaze gukurikirwa n'abantu benshi cyane. Ikintu ba wifuza cyose uranyandikira tukavugana kandi bikagenda neza, kandi nizera yuko mu rukundo byose birashoboka. Ego nico kimwe na melody nawe bo gutora hehe? Je ku mbuga ziwanje zose nkoresha izina rya Meme Melody, kiretse kuri Instagram hariko +257 ya code national. Ku zindi mbuga zose nkoresha Meme Melody. Urubuga rwanje nabo nkoresha bayita tubakunde.com. Nico kinyamakuru ci wanje. Naco ne kiragera kure sana. Abo ukeneye ko dukorana kandi saba aririmbyi bonyene twe dufasha. Unyimba ufise n'ibindi bintu ushaka gupromotinga, uri umudandaza icari cyo cyose twe turashaka gupromotinga. Nta domaine nimwe umupromoter atokoreramwe muri business bibaho. Turashobora no kugufasha kuronka ikintu kiri kure, ahantu ubona ko ari kure ariko kakironka byoroshe. Yego, reka rero tubashimire mwebwe mwaduteye iteka mukaza hano muri PITV kugira ngo dukorane kino kiganiro. Abantu benshi kumbure ntibari babona bazi babona ku ma Facebook ariko amaso kuyani ntibari bwababone. Rero nizera yuko kino kiganiro kizofasha abantu benshi kandi kigakangura n'abantu benshi, tukamenya gutera imbere kandi tukamenya no kudandaza biciye muri buno buhinga bwa media. Tubashimire Loli, tugushimire nawe Medi, tugushimire ko namwaje. Nizere ko undi munsi nitwabatumira muzoza mukatwita. Murakoze cyane, tuzoba duhari igihe cyose mudukeneye. Yego, turagushimiye Meme Melody. Namwe murakoze cyane, murakoze kuduha akanya. Ndazi mwari mufise byinshi byo gukora ariko mwaravuze mwaraduhaye umwanya turakorana. Nizere yuko muzobona karusho, muzobona ko mwakoranye n'abantu bafise ico bamaze, muzobona karusho, muzoyibona mu babone baziyongera cyane. Sa murakoze. Reka dushimire abakunzi ba PITV, dushimire mwese mukomeza kudushigikira, tubashimire kuntu mwaduteze amatwi. Reka tubasezere tuvuga ngo bye bye.